ready for the action. Uyu munsi nagutaha turakesha. Kuri do izo vibes, amatara acitse twatse generator. Hahiye, erega turahaturiye. Hahiye. Mbega kubera iki rero very nice uko biri kose kugira ngo dushobore kumubona muri ino ndirimbo ashobora kuba yahamagawe na Double J once again. Ahantu rero nogira ko nkebura mvunda akagoho witwa Satellite di Burundi mon frère Magaye, urabe neza ibintu birashobora kuba biri biratungire kukundi. Double J once again ku ndirimbo yiwe yise Chokoza. Aka video kari kabaye kana trending kerekana coming soon harimwo uno muririmbyikazi very nice. Mbega ubwo bucuti busigaye buri hagati ya very nice na Double J once again nubuhe kushika naho amupangira akarere mu ndirimbo hahiye akamuronsa ikibanza akaja muko ni mushasha nababwiye ariko kugira ngo ashikeyo ni Double J yamuconnects bafitanye ubucuti buhe. Mbega yabikifashemo neza muri ino ndirimbo. Amahoro neza nshuti namwe bakunzi ba television umutarambirwa, reka ndabaramutse kwa ko nigira niho mushobora kwiretrouva. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute, téléspectateurs du Mutarambirwa TV, selon votre zone d'écoute. Bienvenue alors à cette analyse professionnelle de la nouvelle musique récemment sortie. C'est sur Mutarambirwa TV avec Jeremy Akizimana Mutarambirwa, vy'umumenyeshamakuru MC kijana mchagamufu japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa ni mtakatifu, naelekea kwa maarufu nikakosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi mwaminifu, sipendo udanganyifu. Utwagiye cyane nino ndirimbo shasha ya Lavash bamwita Alvin Smith bari kumwe na Double J. Aho ndiko ndavuga OG indirimbo bayise Hahiye. En fait harabaye indirimbo ya mbere yitwa Hahiye bari babiri kandi indirimbo yabaye hit, ariko ubu vuba mbere iragiye kuba ikwiza umuliyoni umwe wamaze kuyiraba ku rubuga rwiwe rwa YouTube kubera yishize neza na neza kwa Lavash. Ako yindi ira kabiri ariho yagiye. Iya kabiri rero ngiye kuvuga ni tujye kugira ko iyi analyse umwihwezo wimbitse ariko wa kinyamwuga kuri ino ndirimbo isohotse. Ni indirimbo bahisemo gukorera gusubiramwo kandi yari yararyoshe kandi yari yaratumye Alvin Smith uko tumuzi. Rero ino ndirimbo yavuye afata ingingo yo gusubira kandi kuyisubiramwo, irimwo abaririmbyi bagiye batandukanye. Kuri no ncuro biraboneka neza yuko mu bantu baba baramuteye inkunga cyane kugira ngo kino gikorwa gishobore gusohoka, haboneka neza na neza uwitwa Turel yoneka neza yuko Turel ariwe ashobora kuba afise ariko arakora cyane muri runo rugendo rw'umuziki rwa Alvin Smith. Ubwa mbere bwo yari Tuguma Dori, ariko kandi yari sinzi ko baravana, ariko ni ihe targets ya Alvin Smith gusubiramo ino ndirimbo. Mbega ni kubera sama igeze, mbega ni kugira ngo abandanye yinjira mu mitima y'abantu, kuko ni na Alvin Smith ira kuri no kanya tutafata umwakiriza ngo ntiyarakiboneka ari muri circulation. Indirimbo yiwe indaya, indirimbo iri mu kazi kandi meze neza, eka mbere n'abantu ariko arazana muri music industry bamwihetse ko canka bahetse bariko barashika neza. Nibaza ko indirimbo bise umufana, indirimbo meze neza. Tosha Dona mega quelque chose comme ça, ni umuririmbyikazi twamenye kugiwe kandi ameze fresh, afise impano. So guys, get ready, ndaba twinjire neza na neza mu ndirimbo Hahiye REMIX. Haheze umwanya muto ya cyane isohotse, nta misi ibiri irarangira, yakozwe na Alvin Smith nyene projet ari kumwe na Double J, bifashisha Mokenzi very nice, eka mbere na Bface Kiriku akiri nawe nyene adasigaye inyuma. Muri aba bose umuntu ataramenyerewe cyane mu bintu by'ama remix ni witwa very nice. Tubibutse yuko ari
umusheri canke imbere ngira ngo umugore wa Sabine nubwo bitari official kuko mutaraja muri leta civile ivyo biba bigoye kwemeza kana urashobora kuvana kandi nta wokurikira uwundi canke ngo aburanye uwundi rero ni Benice tubona ko ariwe ari entry donc muri akano gakino ka remix abandi bose cyavuyemo Alvin Smith nyene projet Double J na Kiriku turakunze kubona mu remix ahantu bavuga nka yo remix twovuga kandi muri nibabampere remix uwitwa Mokenzi Bface bose muri yo barimwo hanyuma Kiriku na Double J muri nibabampere barimwo Mokenzi muri hanyuma kandi mu ndirimbo Legend remix tuja tubonamwo Bface on the floor yarimwo hanyuma hakuna matata turabonamwo uwitwa Bface on the floor witwa Mokenzi eka mbere na Trozo na Rappy Boy hagaca haza rero na nyene indirimbo yari arafu nukuvuga ni juste ni petit recapitulatif kugira ngo twibukanye neza na neza bano bantu ngiye kubavuga ko ni bande mbega kubera iki tuko turabona kandi muri ba systeme y'ama remix vyo bibahira vyo birimo akanoti bo bari babantu batera imigisha bari babantu iyo imajwi yo bayashize mu ndirimbo birangira iyo ndirimbo byanka byakundi baye hit mbega izo ndirimbo bagishize nk'amajwi zarabaye hit by'ukuri nizinge zimaze gukwiza 1M kurubuga rwabo bazishizeko kuri YouTube ivyo hamwe n'ibindi nivyo tugiye guciga nino rero muri uno mwihwezo wa kinyamwuga ukorwa nanje Jahome Hakizimana Mutarambirwa Fatimeka the Ants unaweza nita JJ ya masifijizo kwa hizi na hizo hata katika shida na matatizo ni mtatua mizozo bila vigezo na mshukuru Mungu kwa uwezo moja kwa moja acha twende sasa. Ofet Alvin Smith imvukira yo mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura no musa akaba yari cirinzira ari yambika umutamana akabaye mu buzima butari bubi kabisa muri kino gisagara ca Bujumbura biswe kuvuga ngo wa mbere mugabo ahageze uko biri kose arashima ica yimufashijemwo ari ntanini ni kano kazi ko kuririmba yabitanguye biboneka ko atabushobozi bw'ikirenga abifisemwo na cyane mu vy'amafaranga hanyuma mu vy'impano ariko kandi iyo ukunze ikintu naco kineza kikagukunda hanyuma icitwa imikenyero n'amastrategie bikakubera akabando ko kwigenza maze ugashika iyo ushaka kuja ni Alvin Smith yahinduye style yasanzwe aririmbamwo bwa mbere yari umu rappeur ariko kandi yashaka kumarka la différence arava mu yarapa mu Gifaransa ahanini ariko kandi araheza arabona ko nivyo bitariko biramuhira neza araja muri R&B mugabo ya style of kati neza nka Afrobeat ukuntu hanyuma araheza aratora ikibanza ciwe mu muziki n'ingene yobandanya kina ko iyo nimero neza muri music industry ni nyuma yo kubona yuko biriko birafugira aho bigeze bifashishije abandi baririmbyi babishoboye bamaze kwandika izina gose haba mu Burundi no mu mahanga arifashisha yaba ba Double J ngaha iwacu arifashisha mu Rwanda neza na neza Bwiza arifashisha Juno Kizigenza arifashisha Kombure n'abandi baririmbyi bo mu bindi bihugu nka Uganda naza nk'uco mbabona gutyo abandanya yubaka izina uno munsi ni Alvin Smith umuvuze atamubiye kugira ngo ntawazi na cyane abantu basanzwe bakurikira entertainment n'abatayikurikira ndazi baramuzi kuko ambavuye gukora ivyo ni wa muntu rimwe na rimwe akazi kose bahuye akaja muri entertainment cyane kakegereye avuga yagashwanyaguje avuga twe kuko igikuru akuronka inoti nuko rero reka twibandanirize indirimbo hahiye remix ije inyuma yuko indirimbo hahiye original imaze igihe kitari gito isohotse hari haheze imyaka 2 uno munsi muri imyaka 2 ino ndirimbo hahiye yari imaze kubikwiza abamaze kwiraba kuri urwo rubuga rwiwe rwa YouTube abagera ku 863 barenga 883 birenga
ariko kandi muri ano masaha 20 aheze iyo ndirimbo yahurikiyemwo n'abaririmbyi bagera kuri batandatu isohotse iramaze kurabwa n'ibihumbi bigera kuri 54 muri ano masaha 20 aheze isohotse. Ariho ndiko ndakorera ino video, ushobora kuzoraba ino video amasaha yaramaze kurenga canke haheze iminsi ngaho isohotse uzoca ubitahura kuko umwanya wowo usanzwe udahagarara. Alvin Smith rero ni kubera ko bwa mbere na mbere bwo bwahisemo bano bantu. Muge mbere yuko tuvuga ico reka turabire hamwe kubera iki Alvin Smith ahisemo gukora remix y'ino ndirimbo, ziba bigiye kuzomuzanira akamaro kahe. Bamwe n'abandi bashobora kwibaza bati kubera ko atahisemwo gukoresha buno buryo kuko biraboneka ko ari uburyo butari buke, niko video imeze neza, location zitandukanye, kaba biri mu bibanza n'imyambaro y'agaciro bifashisha nuko indirimbo itangura mu buryo buhakwa kuba bumwe na burya iriya ya kera. Wumva neza ko uwitwa Daboje once again agenda avuga ati don't kill my vibe, reka ntunyicire umunezero, ntunyicire vibe ndimwo. Hanyuma ugacubona ko Bifeso on the floor na Alvin Smith baramukanya bavuga bati onye ujya mwana njye na Tessa n'ibindi ati komereza hajya nyene. Hanyuma ntabe kubica mu bidacimwa naho nta kundi fata ngo bara Don't kill my vibe, don't kill my vibe, no, don't kill my vibe, don't kill my vibe, call it the magic. Kamari ça vient me toucher, je vais plus te lâcher. J'aime quand tu roules sans papier, personne peut t'empêcher. Iyo dushitse ahantu twebwe nitwigirisha turanywa mpaka buce. N'indirimbo iboneka ko itangura neza, heraba zino ngunguru z'imiriro, imodoka zibajya hepfo, iki uko biri kose urabona neza ko byashize n'imitahe bigashirwamwo uburyo. Uwitwa Alvin Smith ni watangura mugabo akaba nk'uwintroducinga gusa Bifeso on the floor aca yinjira. Ni na Bifeso on the floor bakunze kuvuga afise amajambo ameze ukuntu canke kuriya mu muziki ntabiryosha. None kubera iki Bifeso on the floor baguma murondera kandi akunda kumwagiriza ngo indirimbo zirimo ngo urukundo n'ibindi ngo afise amajambo ngo lyrics ziwe gusanga ziriyo yategana ari mureke basha. Ijya niyo strategy ico bita figure de style, utakizi azokibarirwa. Impinyanyiro zamyeho rero umuntu singoma ngo avuga ijambo ari duduriye ko ashobora kurikikira canke akari zana mu gihushane canke akakoresha uburyo canke buriye. Rero na Bifeso on the floor n'ivyo amajambo atari ayasanzwe akubwira ngo twebwe dushitse ahantu ntitwigirisha turanywa mpaka buce, ati tuba dukikujwe n'ibintu binini turaturira hagasha dutumenya ko bukeye canke bwije nawe canke ngo burije turajya show tugacelebra nituraba abakiri bato n'abashaje. Selector play the music, avansi tubicishe jalousie. One by one we get busy, DJ subiza miyo ready for the action. Imusi nagutaha turakesha, kuri duhizo vibes, amatara acitse twatse generator. Na Bifeso on the floor ukuraraba ukurumviriza usanga yafashe umwanya utari muto muri iyo ndirimbo. Mu gihe abandi nka Bernice nka Kiku bafata umwanya ubaye ego ugereranye mutoya cyane ugereranije n'abo bandi. Ariko Bifeso on the floor sinzi ko ariko yiyempoza, sinzi ko yiyempoza yaba Kiku yaba Bernice yaba Mokenzi bafata umwanya ugereranye vuba mu seconda atari hejuru ya 20. Rero Bifeso on the floor warafata umwanya ubije nk'uyo kabiri. Mbega iva kuki n'umuzi n'indirimbo yo kubirabuza usanga ariko bimeze. Hanyuma yaciye akurikirwa neza na neza na Daboje once again avuga ati don't kill my vibe, kaka refrain kiwe bagaca bagira ko bavuga refrain. Muri ino ndirimbo no musi kurayiraba urabona neza yuko umuririmbyikazi Mokenzi yaraberewe cyane, ariko kandi na Bernice ntabwo ataraberewe ko yari yambaye ibintu birimo creativity.
yaba ijipo yiwe iri ku bugagwe kambere n'agasutsi kiwe bwose bucisha mu nyuzi twamenyeye tubona bakunze kubona nyine bajisha mu macouleur tukavuga ngo nayo abarasta mugabo yani macouleur y'ukundi kundi yaboneka neza ko yaraberewe yambaye n'amahereni bijanye uko biri kose neza ko nimba muzi kuraba murabibona ariko Mokenzi nawe nyene urabonamwo ama creativity atari make ariko kandi ni na Mokenzi ubona kujije no gutamba kujije no kwirekura ebana sinzi noneho muravyumva muri amajambo yiwe yarashikiriza muri ibi bavuga ati ikirori sico nigishwa ndabizi ahantu hari Mokenzi ni gute hatosha yeah ahantu hari Mokenzi mbe ni gute horeka gusha ikirori ndabisinje wasivyo banyigisha erega nisama twe nitugiyama aca yibutsa abantu yuko ari sama so inyuma yaho haca haza uwitwa Kiriku Akiri rero wewe aca avuga ati bino byose ndiko ndabamwe byo kubikundisha abademu canke kubirori nabyigishijwe na Badadandem iyo avuze Badadandem muca mwumva ko ari Desidehatus gikundira mugani Desire Big Fizo muyandi majambo ntazi yuko uyu musore yarerewe muri iyo entertainment neza muri Bantu Boy Entertainment yahaciye aramara imyaka ishobora kuba iri ibiri nimba nibuka neza riravuga ati binabikwiye hari yanyu mborewe nshaka demo we shakiri ko yakubeshe Fizo yabikwigishije so ni indirimbo biboneka neza yuko imeze neza uyu Nice wacha kurikira akavuga ati muri sanzwe twebwe ntaco twokora tukiri soba nta mpamvu yo kwicisha amasoda n'ibindi akavuga tufise wezere ingutambe utayifise nawe wigize ku ruhande ati turakesha no munsi ntacyo gutaha nitungikanya amacoma nivyo tubaza twiyereye inada turiye naco twakora tukiri soba please tell your friend that we party hatari ubu nta kwiyicisha amasoda kama una gwede basi go down tunakesha leo hakuna kutoka tunapiga mitungi kwa nyama choma hata tuwe na manena kuna noma rero muri make indirimbo urabona neza yuko havuye ngaho acabandaniza kuri ya refrain agaca hinjira rero Alvin Smith avuga ati hano hantu birenge umudodo akabandanya gushikana hari ahantu arangiriza hanyuma akiheza haca hinjira Double J once again ni na Double J once again yinjiye neza ku refrain bamwe ku verse kabye kabise fresh bamunyezi ku majwi n'ikaramu y'ibitagwa hasi umviriza wiheze kuko Jesse mbangendeye kuzana ibintu mukavuga ngo n'ubupfumu ngo canke ngo n'ibintu byo kubesha avuga ati nazananye n'abajama tuvuye gucoma nubwo bacamera nk'abakayi bagakora kugira ngo byumvikane neza ariko yavuze ati twazanye n'abajama tuvuye gucoma hanyuma ati bwira nakakuzanira inyama n'ibindi asigura ati none muri buno buzima ntibonye inzoga utarenza ko nakanyama usanga uri kwiherera ko nje gituma rangira ngo Double J asanzwe anavyibushe ntisamara ko aruba ku mubiri ati niho ushobora kumva yeah hella mukobwa bite iyi remix uyumva gute DJ nafyonde replay shaka uzusubira unyice nazananye n'abajama tuvuye kuma hola hamagara muchoma akuzanira inyama hamamvu uburyohe bw'iyisi bica biboneka neza yuko baca bahereza kuri ya refrain nyene n'indirimbo ubona ko irimo vibe indirimbo ubona ko batamba ntibikiri nka bimwe vya kiriya basanga ari bakeya ubu ni benshi kandi abantu bose barimo bafise amazina ariko gusa mbega byagenze gute kugira ngo Alvin Smith ashiremwo Very Nice nkuko nababwiye ni nk'umuntu mushasha muri no kano gakino kama remix kandi abibutse yuko uwakoze n'indirimbo producer audio Nico Magic nawe naragaragara muri iyo videographer canke director akaba ari John Lenard mbega kubera iki rero
Ben Nice uko biri kose kugira ngo dushobore kumubona muri ino ndirimbo ashobora kuba yahamagawe na Double J once again. Ahantu rero nogira ko nkebura mvunira akagoho witwa Satellite di Burundi, mon frère magaye urabe neza ibintu birashobora kuba biriko biratungura kukundi. Double J once again ku ndirimbo yiwe yise Chokoza, aka video kari kabaye kana trendinga kerekana coming soon harimwo uno muririmvyikazi Ben Nice. Mbega ubwo bucuti busigaye buri hagati ya Ben Nice na Double J once again ntubuhe gushika naho amupangira akarere mu ndirimbo hahiye akamuronsa ikibanza akaja muko ni mushasha nababwiye ariko kugira ngo ashikeyo ni Double J yamuconnecte bafitanye ubucuti buhe. Mbega yabikifashemo neza muri ino ndirimbo mu by'ukuri yaragerageje kabisa yaririmbye neza ukantu kari kavibinga kandi karyohera ugutwi kagatuma umuntu yobandanya aja muri vibe nkuko indirimbo ari ya vibe nyene. So guys, murabibona nkuko Michael ndabasigurira uyu yazanwe na Double J none gasatubi Double J nkora yuko ashobora kugupapura umwana kama brother raba neza. Mundi Double J na Kiriku abo bazi ko bamana bari muri Big Man Boy. Hanyuma Be Face on the Floor Mokenzi turakunze kubabona kenshi bajana mu ma remix. Mwazi ko abagenzi babo bana bagenzi kuva kera nacagiye habaye akajagari hagati ya Be Face on the Floor na Twalati. Mubo bari bavuze bashobora kuba bapfa yarimwo. Ntibuze rero ko mutsindiye atari Be Face on the Floor kandi turavyo nashoboka. Hiraba rero bisanze muri no remix no kuja mu remix menshi cyane kandi bari kimwe gutiya nyene. Bega none acasigara hawiga ntawunda bagisigara kuko uwunda acaba Alvin Smith mbere n'ibya Ben Nice bose bagaca baba batandatu. Abaririmbyi batandatu bafise amazina benshi bakunze kugaragara mu remix ngo bagiye gushitsa hehe ino remix ya Alvin Smith yise hahiye. Mbega ino ngeso ku banda yakugira ama remix nivyo bizo uteza imbere muziki w'u Burundi canke kugerera remix indirimbo imaze imyaka 2 abantu bamaze kuyiheba kubera avuga ati ntikiri ku mwanya yarataye akanovera canke biri bayiretse uko biri mu vyofasha kugira ngo bavuga bati twumve abaho hambere nyene bahora baririmba hamwe ho bahera nk'imyaka 20 no munsi tuvugije Leave Alone abantu bararyoherwa kandi imaze imyaka irenga 15. Mbega bimaze kugira ama remix nayivuze irashobora kuba byo mwinjiriza canke bikabandanya mushira muri circulation ariko kandi buno buryo ni bwinshi. La Vache Entertainment n'amafaranga yakura hehe ubwo ko tubona La Vache Entertainment misi yahera tukaba tuza ari tuguma baba baravanye La Vache karonka uwundi muntu amufata mu mugongo canke amumanage ashiramo uburyo mu bikorwa vyiwe. Mbega Turelle we ninde canke n'igiki? So guys, reka ngarukize ngaha ni indirimbo iryoshe mandanye muyiraba ku rubuga rwe rwa YouTube ni Alvin Smith Filmer. Ariko kandi tubandanye dutuma industry y'umuziki w'u Burundi vibinga kubera ko murabona sama yageze n'abandi bazana indirimbo zitambika ziryoshe. Ni na Alvin Smith ubona ko atashimye kuyihindura umudiho yagomije kwa kundi nyene uretse ko bongeyemwe ama vocals y'abandi bantu basanzwe bafise izina kandi babifatamwe neza. Ni na Alvin Smith atagiye mu vy'amapiano ubona ko ari byo bisa nk'ivyeze muri kino gihe avuga ati reka ndayiha kanovera kandi nyene yahinduye mu producer yakumanye na Koli. So big up sana my brother Alvin Smith Filmer. My name is Jerome Hakizimana, call me umutarambirwa Barmeka MC. Nikijana mchangamufu japo si mkamilifu, sina mengi udhaifu, ningependa ni mtakatifu naelekea kwa maarufu nikiwakosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi ni mwaminifu sipendi udanganyifu. So mugume kandi mudusupportinga, make sure ko agize subscribe canke sabone kuri no YouTube channel kugira ngo ntuzocikwe n'ibikorwa bikurikira ariko kandi udushigikire gaturakeneye ubufasha bwawe kubaho kwawe foke ndabigira ko avantage muri uko gushigikirana mu bintu bitakukostinga uburyo bwinshi ariko kandi usanga ufise bouquet usanga ufise amamega ko ikutovyo nda like kutovyo nda subscribe kugira ngo unduze ino video ushikiye benshi bashoboka buno butumwa bugere kure ino ndirimbo igere kure. This is one of manner of promotion, ni buryo bwo gupromoting ikintu ariko kandi biciye mu kugisesangura. So guys, stay tuned on Mutarambirwa TV by subscribing yourself, by sharing this video and others, and also by commenting
birahari akanya keza ko gukomanta bikagenda neza. Ndabakunda cyane, yari Jama Hakizimana Mutarambirwa, nitejeje Mars bigizo mkora hizi na hizo katika shida na matatizo, mtatua mizozo bila vigezo na shukuru Mungu kwa uwezo. Mazi ko tubakunda tutegera tubahenda kuko muri maduterera umuganda wavyimvira muri no ruganda kwa kabiri gatanu mu cyamahoro n'amahonda gushika twemeje abahora bihenda industry Burundi nta kigenda birengera badahengesha gukanda like na comment hamwe bigenda ko muri dusumba no wihonda na cyane ko mu muziki muri industry babiko baca mu yacu makanda agume hamwe rero tubayoboze inkoni y'icuma n'inyundo y'icuma maze bakurikiriye tuberetse we are the best Burundians. Ndabakunda cyane, à la prochaine.